munsi wa gatatu niho haba inama yahuza abapolisi bo mu karere k'ubumanuko canke hariya muri Region Sud. Iyo nama ikaba yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Abo bapolisi bo mw'ako karere bari bakoraniye hamwe bariko bigira hamwe ikibazo c'umutekano. Iyo nama rero yari kwiragirishwa na commissaire régional canke umuyobozi w'igipolisi muri ako karere. Ico kibazo rero baragiciye hirya no hino, barahanahana ivyiyumviro, barafata ingingo zibereye. Nuko rero ngo niho commissaire PJ canke umukomisere ajejwe ivy'amategeko mu gipolisi aho mu karere nyene, ngo niho yabwira regionale yuko hariho umupolisi apfunzwe kandi apfunzwe arenganywa. Uwo nawe yariko aravugwa z'uwundi ni Afande Nzeyimana Joseph batazira vyenya. Ndabibutse ko asa n'uriko aramara imyaka 3 mu munyororo. Nuko rero ngo niko kubibwira regional ati erega ngaha ryaraguye, hariho umupolisi wacu apfunzwe kandi ariko ararenganywa bikabije. Ngo regional ati ya jewe narinzi yuko uwo mupolisi yapfunguruwe aracari mu munyororo. Uruwundi ati ego cane. Ngo niko guca mubwira ati mbere prezida wa Tribunal de Grande Instance, prezida wa TGI avuga yuko bo murekura mugabo akabemerera ibintu bibiri. Mvuze ngo ibintu bingahe? Ibintu ibi bibiri. Muti nivyahe? Ubwa mbere ngo ntihazogire aho yunguruza urubanza. Aho murumva yuko ico ari cambere yo musinyira. Ubwa kabiri ngo yo musinyira yuko atakintu na kimwe azobaza mu vyerekeye droit z'akazi. Aha ni mu vyerekeye umushahara atahembwe canke utundi turusho ataronse mu gihe yari muri uwo munyororo w'akarenganyo. Ngo regionale nawe atebagabo bwa bundi baramurenganije, none nukuvyigamba baravyigamba. Ayo makuru rero tukaba tuyakesha abapolisi bababajwe na mwene wabo Afande Nzeyimana Joseph. Nibakubwira bati mu Burundi hari akarenganyo, uze witonde kubihakana. Ahubwo ni hari akarenganyo gusa, hari akarenganyo kagatsindikiro. Sinzi yuko kibaho ico kintu, sinzi yuko kivugika. Nukuvuga ngo hari akarenganyo kabi, akarenganyo gateye ubwoba. Mwumve bantu b'Imana, twarababwiye ikimupfunze, twarababwiye yuko yazize kuja gufata umuntu yarahejeje kugomba kwica uwundi, yarahejeje kumuca urutoke. Uwo muntu yaraje gucibwa urutoke niko gutabaza mu gipolisi. Umushefu nawe acarungika Joseph ko yoja gufata iyo nkozi y'ikibi. Acaragenda ashitse aho ya nkozi y'ikibi yari ku moto imubonye ikiriruka. Uwo mushefu acabwira Joseph ati zana iyo moto. Iyo moto acarayitwara no muri komisariya i Bururi. Ibintu birazunguruka rero mu nyuma wa wundi yakora icaha acarazunguruka Yozefu avuga yuko yamwivye imoto, kandi iyo moto yari mu gipolisi. Nuko Yozefu abashizwe mu munyorororuko. Haheze imisi sentare iraburanisha rwa rubanza. Yozefu bamucira imyaka 5 y'agasho, hanyuma bamucira n'amafaranga azoriha. We akaguma yisigura avuga yuko imoto iriho kandi no mu gipolisi bakavyemeza.
nuko igipolisi kiraruha gitwara ya moto, sentare iyigurisha icamunara kugira ngo ironke amahera y'ukwendaminiza umwe yacibwa urutoke. Ntimwumva, ya moto yabonetse, ya moto barayigurishije icamunara, ariko Yozefu agumayo. Voilà, aguma apfunzwe. Umwe yakora icaha agaca urutoke uwundi muntu, wewe baramurekura, Yozefu agumayo. Gushika n'ubu rero Yozefu ntiyakiri. Voilà, gushika n'ubu Yozefu ntazi ikintu kimufunze. Murumva rero ivyabereye mu nama ko n'abapolisi nabo nyene batangara, barababara, ariko ntaco bagira, baragerageje birabananira. Murumva rero yuko kugira ngo ave mu gasho asabwa ibintu bibiri: kutazokunguruza urubanza ngo agire ivyo asaba, canke ngo asabe indishi y'akababaro, no kudakurikirana avantaje canke amadruwa yiwe y'akazi. Agende atahuko, nimba asubira ku kazi asubire gutangura gushasha. Bantu b'Imana, mwumve rero iki kintu. Aha birumvikana ko urubanza rwiwe rwarariwe. Urubanza rwiwe hariho umuntu yagiye aragira ati uyu mumfungire mugumizeyo, naho izo avantaje ziwe, ayo mahera yiwe, iyo mishahara yiwe yagumye isohoka, hanyuma barabijya. Aha rero bagira bati hamwe yobisaba zizoba zibaye ingorane, turashobora kuzoca tumenyekana. Voilà, ivyari binyegeje birashobora guca bija habona. Uko bimeze kose, nibaza yuko n'umwana avuye kwibere yotahura yuko umupolisi ariko ararenganya. Kandi twarababwiye yuko umukuru w'igihugu azi ivya Yozefu, umushikiranganje wa mbere arazi ivya Yozefu, umushikiranganje w'ubutungane arazi ivya Yozefu, mu gipolisi barazi ivya Yozefu. Turibaza rero duti none Yozefu apfunzwe nande? Yozefu apfunzwe n'umuyaga? Ibi bintu ni biki? Mu gusozera turasubiye gusaba yuko afande Yozefu yorekugwa, kuko biragaragara yuko apfunzwe ku karenganyo. Mbere dusaba yuko yoca ahabwa n'indishi y'akababaro, ahabwe n'ivyo yemererwa n'amategeko vyose, waba umushahara canke ubundi burusho yategerezwa kuronka ari mu kazi mugabo ataronse kubera bari bamutaye mwibohero ku karenganyo. Mbere turasabye ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane abantu bakoze ibi bintu, kuko batamenyekanye bazobigirira uwundi, babigirira abandi, usange yabaye ingeso. Iyi ngeso rero ni ukuyituza mu gihugu c'u Burundi, kuko ni ugukinisha ubuzima bw'umuntu. Gufunga umuntu akamara imyaka 3 ari mu gasho kandi azira ubusa, ntaho bitaniye no kumwica, ntaho bitaniye no kumuboreza igufa. Ntimwibagire rero gukora subscribe, jeme mubisabikanye n'abandi, hanyuma mufyonde no kuri kakazogera. Ahasigaye reka twibandaririze kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Abarundi turakwiye kuva mu gacerere tukanka kano karenganyo, kuko tuzoguma turenganywa gushika ryari. Rindiruza wumva ngo mugomba mugarukane 2015 basha. Mana yanje, mwiyumvira umuntu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo akayoberwa yuko ejo mu gatondo bashobora nawe guca bamuta mu gasho kandi ariko ararenganywa.
hari abantu nohava nitaba bariyobegwa kubera twabaye intagondwa n'urubanza ntuzewe n'ingingo y'ukuri umuntu aranka kabisa akavuga ati je sinemera intarishize nawe azoheba amahera menshi urazi kubona we ubona ingingo ahiri ngo ndunguruza ngo kizimurya nzi ko atazoronka itike nzoje Bujumbura ntazoshikayo bace baruca impaka umuntu arenganya tumugwanye bazoca biheba. Umukuru w'igihugu ati abantu barenganya abandi duhaguruke tubagwanye. Akarenganyo kariho karaninda. Ndizeye ko azogera igihe tuvuga duti abarundi bashigikiye ubutungane ku ruhande, abadashigikiye ubutungane nabo tubabone, kuko ndazi neza yuko hari abantu bashigikiye akarenganyo, ariko kandi ndazi neza yuko hari abantu bari mu guturika kubera umubabaro ukubona ibintu bikorerwa mu butungane bw'u Burundi, bipfuza yuko ivyo bintu byohagarara hakaba ubutungane bw'ukuri.